umutipe ntiyitavye telefone Mardi, I mean dimanche ntiyitavye telefone rendi. Mardi aragiye kwitwara mu gatondo, mwijoro yugura telefone atangura gukwiragiza igihuha. Kwa yuko atarishwe kano musi ejo niyo mwumva canke hirya ejo mwumva ngo gituma ngo atasubiye inyuma nuko batamurishe ngo ari ivyuma ngo yasize ngo muri Suisse. It's not true. Kuko bose barahembwe, abandi bose ntibaye gutaha. Ari abantu bane ntihari guhembwa batatu ngo wewe vraiment ngo bareke kumuhemba, kandi asanzwe ari n'umuntu wa Paula. Kandi ikindi kintu naco nuko ubundi Paula yari yamwongeyemo juste kugira ateze imbere umuntu wiwe mujama wiwe nta bindi. Urumva yashatse guteza imbere umujama wiwe, urya n'umutipe urya n'umwana nk'umwana wiwe. Donc murazi yuko akora kuri ntuze no muri Cristal bijyano vya piano ku kadiri ku kabaraza. Birababaje yuko yaruzinze ibintu vyiwe vyose, mugabo kwitanga naho urumva ariciye abandi bana abandi babi nyuma yiwe, nuko mvuga abana abandi bafite bari nyuma yiwe. Urumva ariciye company zibiri encore bro, urazi kwicira akiwacu encore ukacimicira hose Cristal company zibiri encore zikomakomeye zari zemewe mu gihugu c'u Burundi, mu bantu organiza ama concert batuma k'abarundi, ama company basi yifuma iba i company imwe bro, zibiri at the same time. Ikindi kintu naco na banko bro, na banko uye urumva zangorane bacetaza kugenda kwisigura ati Joel ari ati umukozi wa Cristal kuko urumva Joel yagiye nk'umukozi wa Cristal. Urumva nabwo yatumye ko na akiwacu. Urumva nabwo yatumye ko na akiwacu yagiye muri delegation Cristal icaguye. Kandi umva ikibabaje nuko abantu baguye bavuga ati muracunga ntuzeye, muracunga rinoji. Aba sponsorsha umva Sharone, ayo marizondi tuyakuyemwo nuko muravuga nawe n'umuntu akuze ujyanye ari bavuga ati uyatereye hejuru mwose asamagwiwe. Oya Prince na umviriza nukuri Joel ukaburi kuranyumva mwiza nukuri vraiment mbabarira Pole mbabarira Bertrand mugabo jewe vraiment iyo tutayikuba turabagenzi je namwe nari kumushigikira vyumva, nari kumushigikira nkamubwiye ati genda urondera ubuzima nkuko nashigikiye umuntu yitwa Amishigikira udashigikira arikarya inkoko ivyo n'amafiriti na mayonnaise kurondera ubuzima apeti sheri turagusavye turabakotora kabiri n'umugabo ntuzogume wonze. Ngayo nguko amakuru araje avuye i Buruseli. Jewe mwana w'abakobwa Sharone ndi umuntu nkunda kurondera inkuru kumizi, kandi je vraiment ivyo bintu bitangijije bizonyica. Je Sharone ndakunda kugenda kuri source yaho vyabereye nkishikira nkahagarara kavuga ati do jewe Sharone ndi umusesanguzi yitwa Lisha Khan, nkunda urusaku, ndi umwamikazi w'akavuyo, ni munyihera akavuyo nigiye gutera akavuyo kuri social media. Ngayo nguko akiwacu aravye baravuga ati twebwe turakumbuye gukubita show, barakontakta abantu bita aba partenaire babo bitwa Cristal Event, barashika hanyuma barayaga tundi hama bashika kuri conclusion yuko bifuza gutumira aba artiste harayaga na boss wa Cristal ntaguciriyemwo bacu. Oya eka niko kuvuga mu migani, ndagusavye vuga abo bana Cristal Event ni ya DJ Pole niwe batumiye. None bacu ikirundi mvuze c'umugani ni iki? Umuntu mvuze muri code utumvise ninde bacu? Okay mama, tusubire. Okay. Sawa ngayo nguko mwavyumvise ko ari DJ Paul. Nyene Cristal. Akiwacu ikabirongowe n'umuntu yitwa
Chris non Chris sorry Bertrand atuye mu gihugu cahe c'Ububirigi baragiye hamwe na boss wa Crystale aravuze ati turabe dukora akazi tiduheruka guteramisha abantu kera ati sawa baragiye abagabo baraho bavuga ati twebwe reka dutumeko umuntu yitwa Rinogina Dramati ati safi barumvikana yuko nyene mu Bubirigi hagiye kuza Crystal Event gukorana na Akiwacu Event muri show ya Dramati n'umuntu yitwa Linoji. Show yari prévu pour vendredi le 3 avril 2026. Show yabaye iryoshe cane, show yari isa neza, show yari sponsorisé par na banque Bankubu n'abandi basponsor bo ku ruhande. Show iragiye irabayeho ibintu byose bimeze neza. Bashikiye muri appartement yabo donc ijya délégation yaje donc Amiri Linoji na Joel kuko uye Dramati afise residence mu Bubirigi ngo ntakiro shitsi asigara umusango we ntashikira hamwe n'abandi ababyatsi mwe tuzohorera kuri show sawa baragenda muri appartement barayishikiyemwo ya Airbnb bari bashikiyemwo harimo donc y'umurundi arabafata neza arabakira arabadeplacer en tout cas vraiment bimwe byarafa passer bimwe byarafa passer abantu abidoze ngo ntimwaduriye ngo hoteli ntimwaturondere aho tuba bla 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 en tout cas vraiment ico ni cigeze kiba. Hanyuma show yari prévu pour iyo vendredi ya retour. Show iraba yuko show iba muri iyo show icuka cari kimeze neza hagati y'abaje n'ababatumye ko n'ababazanye kana babaherekeje. Hanyuma inkuru y'umwana irabandanya ngabo show irabaye successful bararonsa abantu vraiment bararonsa abantu barenga igihumbi by the way baronse vraiment it was a good show abantu benshi donc hari abari bavuye hanze donc za Canada na zande na za Amerika baje gushigikira ntuzenya baje gushigikira ijya match ya basket yari hari so grumva nasho acigenderamo. Hama show imaze guhera kabazo kamera nkakavyuka icuka kiba gitangura kumera nabi hagati yumwe mu batumweko n'umukoresha no apana n'umukoresha hagati reka ndabavuge dayera hagati ya Joel n'abamutumyeko na delegation yose harabaye hari icuka kitari verbal muga kitari ciza du côté de umuntu yitwa Joel. Encore Joel était stressé, était sur les nerfs d'après les ondes. Bandanya wumviriza ndacakubwira rega nakumira. Umuhungu kuwa gatanu show irabaye kuwa gatandatu iri wameze na atari confortable dimanche irageze après midi nguyo aratekeye utwiwe aragiye ababwira ngo ndagarutse ngiye gutembera. Umuhungu abara disparesheje dimanche telefone abakuyeho abaranyitse hamagara umuhungu hamagara Joel producer Joel hamagara Joel hamagara barabura Joel baramubura hasi baramubura hejuru baramubura ekanyera baramubura mu nguni zose namwe murabibona. Mwana w'umuhungu umwana w'abakobwa na cyangwa umwana w'abahungu ntumbanze umwana w'abavyeyi biwe gushika ku munsi wa kabiri umuntu yitwa Joel ntiyashoboye kuboneka ku murongo wa telefone. Hanyuma acara bahamagara mardi soir
bite murakomeye ni mpore ni sawa ati Joel ko twakubuze ka Joel uri he ati jewe mvuye mu Buswise ati kagira inkuru ati ni vyiza tuvuye muri Suisse ati okay ati vyagenze neza ati vyagenze kutari neza muga nibaza ko bizogenda neza mu nyuma taho jeje afise ikibazo yuko uye ahantu ndi nifuza yuko jewe kugira dushoye kuvugana neza ngo rice nifuza ko mundiha tukavanako Joel ati uko kuvugana natwe canke wihenze ateka tidikonishuza mwebwe ati nimwebwira guys nimwebwira pe ati ukagira nihenze ati je vraiment ndasaba ko mu ntunganiriza amafaranga baramubwira ati okay ti mwoshaka kutubwira ahantu muri canke tukababwira ahantu turi twebwe ukaza tukayaga ivyo vya amafaranga kumengo twe twarakurishe ushaka ko tugura irya kabiri umuhungu aticwe ati je mwandeshe ati je ntabwo mwigeze mundeha pe ati ti none ko bose barishwe kandi mwarihiwe umunsi umwe tukuba twarisha abandi bose amaho turagusimbuka ate bana je sinzi uko mwere vyagenze muti mugabo je sinarishwe pe kandi ndifuza ko mundiha kuko hari ivyuma navanye mu Buswisi shaka kuriha baramubwira ati okay ati turagusavye basuze ayo mafaranga utwishuza uyadusabiye en personne dushiye kuyaga ati ivyo kubonana vyaheze ati nkeneye amafaranga yanje hama mbikuze ivyuma vyanje ati Joe nimore ati nimore pe ivyo uvuga ubwo wari wanyoye akamogi ateka shana akamogi ni intwaro ubundi mu buzima bwanje ati kandi nta nakadroge wafashe teka vraiment ati murazi ko nsanzwe ndaninywera n'udufana ati sawa tinonega mwiza ayo mafaranga uri kurasaba na kandi kazi kakabiri twagukoresheje bipanze gutati none hoho uri wishuza wowe banza kudisparesa ukabanza ukadukuramo umutima ukadukuramo ivutu ukazimya telefone ntunatubwira ikintu na kimwe ati please ati nk'umuntu twakoranye ati ngo tuyage en personne hanyuma nimba ari byo tutakoze neza tubimenye ati muguze tubonane aho hari mardi bataha mardi à 19h niyo saha yagiye gukontakta abamutumyeko amubwira avuga ivyo vy'amafaranga bapone bari ngaho bariko bararabana bavuga ati karabaye ati twebwe ibintu biko biratubagwa ati twe turumiwe nta kindi atoke bibaza ngo ni gufina genre you know ati kuko Joel n'umuntu wanuze n'umuntu wa DJ Paulin ko ubundi Joel yari uwakompanya aba artiste nabwo yaje nk'umu artiste we yaje nk'uwakompanya aba artiste nabwo yaparesheje nk'umu artiste yaparesheje nk'umu pianiste agiye donc umu pianiste wa event that's it muri uyivyuma nta miri ati je sinarishwe muri umwana rega asubira inyuma ikavuga ngo ku munsi wa show aje mukuru wiwe avuye mu Bufaransa batazira Dr niwe yaje arashika aja mu matwi umutoyi wiwe ati wesha ti wewe uri muri Europe ati ego ati wowe utashe ntuzi ukungene uzobaho ati ego kabisa sinzi ukungene nzobaho ati wewe ntuzenya studio yo mu Burundi yose yarabaye détruit ajya amabombe yose umengo bari bayatumye kugwa muri studio yawo ati utegezwa kwiyubaka gushasha ati none ukazosubira mu Burundi uzoshubaho gute ati nta kuntu hoguma nga d'après les ondes muhungu ariyumvira urabona yacanganikiwe ari muri show inzu yiwe yaguwemo ibibombe yabaye endommagé ivyuma vyose vyahiye nta kintu nakimwe asigaranye nikabwera nawe nyene araho nyene arararama aravuga ati Dr ibintu ambwira nukuri ati
reka tugipange ico kintu tugikorereko. Urumva rero samedi umuhungu yirirwa ariko ariyumvira ukungene akina amayeri yo gusohoka agacika akagenda. Rero ntivyatinze rero Dimanche urumva Dr yaraje kumutora barigira baranyika. Dimanche soir baramubura, lundi baramubura, lundi c'était un jour férié baramubura umunsi wose, mardi mu gatondo ntibamutoye non plus. Bivuga ko ariho yagiye kwitanga. Dr ni mukuru wiwe bamutazira Dr Sos ndaronka ifoto yiwe canke izina ryiwe rya exact kugira ashobore kumuconfirma. So rero mardi aritanga mu gatondo. Rero naho 19h yagiye kugira nte kugurira telefone atangura kwandika avuga yuko atahembwe, abibwira abamutumye kwa babosi biwe. Rero ibintu biragumaho birabo nyine babiraba. Sharone uri kidebire ciki Nere nkuyu nere hage nere nkuyu. Anyways, so rero bamaze kuvugana aravuga ati jewe nagiye muri Suisse hari ivyuma naguze nshaka ko mu pinoti yanje hanyuma tubana amahoro. Aramubwira ati ndori gashuhiri wewe Jean ni gute ushobora kuvuga ko tutakurisha kandi twakurisha? You know very well ko twakurisha neza kandi rero ati kandi nta kuntu nakumwe twobura amafaranga yo kukuriha show yabaye success. Ati show twaronse abantu barenga 1000 vraiment abantu baragwitabiriye pe. Uravyumva? Hanyuma baramubaza ati none ni gute wo tutoguhemba? Dramati yahembwe menshi akaba ahembwa menshi akaba yarahembwe. Ntuzenya Ninoji nawe nyine akaba yarahembwe, Amiri akaba yarahembwe, bose akaza batanwe yidoga. Rero wari kuvuga ko utaguhembye gute? Ho nyimba tutoba twaraguhembye ko wagiye mardi utekeye byose ukagenda tukakubwira ati canga gatore kashu kanka ni gute yuko ratubwira yuko tuguheranye canga yaguvuga neza ko agiye kwitanga. Ati kuko ibi bintu vyumvikana. Ati jewe nagenda babwiye yuko mfise mukuru wanje mu Faransa, ati yansabiye visa ya extension y'ukwezi kose paka mundishe amansubira inyuma. Bibaza ngo ni blague. Jeudi hari no munsi ategeza gutaha, abandi batashe, abandi bagiye arashika. Bageze kuri aeroport barabaza ati none uwundi ari iki, kuko bari baguze itike ya groupe. Ati none uwundi ari hehe? Ati si hari. Ethiopia iramuhamagara iramubura. Abigiteramo ati none wa muntu ari seriye? Ati ari seriye cyane tuvuga n'igihe mwabaza ati yimba mwabonye ko igihe mwabaza yuko yimba nyimba twe twajije gutekera buratwe yababwiye yuko wewe ntaraza gutekera kuko hari ivyuma biri muri Suisse atarazana akeneye amafaranga kugira agende kubikuza. Kuri muri gawe Shahone arishe inkuru yose ya Nelinati ari kuvuga. Oya ndabitswe n'ubundi Nelinati azoza aho besha. Urumva umutipe ntiyitavye telefone Mardi, Dimanche ntiyitavye telefone rendi. Mardi aragiye kwitwara mu gatondo, mwijoro yugura telefone atangura gukwiragiza igihuha. Kwa yuko atarishwe kandi umunsi ejo niyo mwumva canke hirya ejo mwumva ngo gituma ngo atasuye inyuma nuko batamurishe ngo hari ivyuma ngo yasize muri Suisse. It's not true. Kuko bose barahembwe, abandi bose ntibaye gutaha. Ari abantu bane ntihari guhembwa batatu ngo wewe vraiment ngo bareke kumuhemba. Kandi
asanzwe ari n'umuntu wa Paula. Kandi ikindi kintu naco nuko ubundi Paula yari yamwongeyemo juste kugira ateze imbere umuntu wiwe umujama wiwe nta bindi. Urumva? We yashatse guteza imbere umujama wiwe, urya n'umutipe, urya n'umwana nk'umwana wiwe, donc murazi yuko akora kuri ntunze no muri Cristal bijyano vya piano ku kabaraza urumva ku kabaraza aragira ibintu vya piano tous les weekends ngo nyimba atari mercredi numbaza umunsi wari arafise umunsi wiwe. So baramujeti none wewe wishyuza amafaranga y'uno munsi gusa cyangwa amafaranga Cristal yari isanzwe igufitiye ati je nishyuza yonyene. Baramubwira ati none wewe ko contrat wasinye utayisinye ga muri Belgique nta kuntu wogenda Bujumbura ukayishurizayo ukishyuza amafaranga ukaronderanya imara umuvuga imbe vyuma navyo vyaraguzwe warenganijwe ukishurwa ati mugabo please utaye kugira ntiwonone ibintu vya ibintu administratif byacu. Tipa abwira ati jewe vraiment ukwezi kose kuri garantie bamaze kumpa mukuru wanje yansabiye alors que ça n'existe même pas, même pas. So uno musi rero ukungera ibintu bimeze nuko Joel ubabarizwa mu maboko y'ababirigi nk'uwitanze nk'impunzi. Mugabo Joel ibintu ukoze ndagenda kubwiye yuko urasarishije uradekoneye umuntu witwa Paula, uradekoneye umuntu witwa Akiwacu. Ibi bintu vyari vyasuye byari vyabaye nabi kubera Monkenzi nawe uciye wiyongerako aho bashobora kubakubita imyaka nk'ingaya badashobora gutumira n'umurundi n'umwe. Ese wowe bizokuryohera? Ese wowe ubona ibi bintu ukoze ari vyiza? Agororeje yo kubateza ingorane mu ntuzenya muri ambassade ukaje ugenda urabambika n'urubwa. None ko nabo wari wakoreye n'indirimbo bose waciye ubishyuza vyihuta nane wibaza ko ayo mafaranga azoca kubesha igihe kigera gute? Mugabo kame kabanya ntunze so ibintu rero nuko bimeze ubu uye twebwe turindire yuko tuzoza turamubona ataha na passport. Muga antuka Joel mwakunze ubuwe n'umubiri no future Belge ariko nyene nuko nyene bimeze kayo nguko. Harakabaza umufisi akabazo mfise wowe uzi ko yideclare wowe uri kijuju c'ikidebire nyoko yarakudeclare nyagukoma nyoko ukuza kuvuga ibihe. Okay, mama yarandeclare yandi si ivyo nyene ntabwo n'abahora baronga umuntu abashaka guhagarika kuronga. Kandi urumva bisa nabi kuko urumva Joel kwidoga ngo ntiyahembwe si umu artiste wa mbere bazanye, uravyumva? Abandi bose bazananye muri groupe barishwe bagiye, uravyumva? Ba Satbi baraje, ba Kigingi baraje barasubira inyuma, abantu bose baje barasubira inyuma. Mugo urumva niwe wenyine atahembwe hawo Amipra yaragiye ubwa mbere, ubwa kabiri arasubirayo. We n'ivyateye induru nk'uko vraiment. Mugo urumva ubu uye umuvyeyi nyumva batezogenda kugira batezogenda gusigura iyo umuntu ari birababaje kameme, birababaje yuko yaruzinze ibintu vyiwe vyose mugabo
kwitanga naho urumva ariciye abandi bana abandi babi inyuma yiwe nuko mvuga abana abandi bafite bari inyuma yiwe urumva ariciye company zibiri encore bro urazi kwicira akiwacu encore ukacibicira hose Crystal company zibiri encore zikomakomeye zari zemewe mu gihugu c'u Burundi mu bantu organiza ama concert batuma k'abarundi ama company basi yifuma iba i company imwe bro zibira at the same time ikindi kintu naco na Bankobu bro na Bankobu uye urumva zangorane bacetaza kugenda kwisigura ati Joel ari ati umukozi wa Crystal kuko urumva Joel yagiye nk'umukozi wa Crystal urumva nabwo yatumye ko na akiwacu urumva nabwo yatumye ko na akiwacu yagiye muri delegation Crystal icaguye kandi umva ikibabaje nuko abantu baguye bavuga ati muracunga nuzeye muracunga rinoji aba sponsor ngo ninde yitanze Joel yitanze kari gushana nenda kubaza inzu nyamba yaramuguriye ko ahubwo hari hageze n'Imana ntimumenya ahicisha intoze hari hageze ko yimuka guys yarimuze yita upgrade yitwa upgrade mureke kuhitinga ivyo vya Bankobu it's a corporate, it's a big corporate, ça n'a rien à voir abacika bakorera za ONU na Nations Unies ni benshi nama big ntuze corporate kandi babandanya baronka nimutekane mu mureka za gifiriti guys byo nibiki uzomushira za ntuze nyabaje uzomushira za vuba tuzohurira gade no za sosiso zawe yo na amipro twaramwakiriye girirwa ranigana hajya turamuzi aranigana apa none yashitse aronka imodoka yashitse afise umushoferi aranigana mu bandi nye atonavye oyangira zoca tuma ko ya modoka yiwe ahubwo yabigize hageze bagira ko tamuhemba amaca asubira inyuma gukora igasi oya baramuhevye iyo ni story yakaraza vuga none bareka kumuhemba ari uwo none bamuhevye kashe bro none bamuhevye kashe kuko ega muri Europe nta ntuze nyagira nta kota atacanditse Sharon atacanditse nta cabaye hari ntacu uriko urasigura atacanditse nta cabaye muganda ndagusavye usigure ukungene batomuhemba abandi bose bahemba please ivyo ndabisigura nkande kandi ndakubeka nawe cyo mbwira rero atacabaye trust me nagiye iyo screenshot ndashobora kubaza ikibazo Sharon ndagusavye uyu mwese muri bino bintu Joel victime twumviriza abasigaye baca bazana incanditse atacanditse nta cabaye ukaja ukatacanditse none badindire user ko bosi we yamuhaye akazi ari Bujumbura siko kontra ikaba yasinwe i Bujumbura na Crystal Event siko kubera iki aza kwishuriza mu biri gatagenda kwishuriza hari ko n'ubundi asanzwe afitanye n'izindi kontra na ntuze umuntu ntiyemerewe kwishuriza ahari umuntu ntiyemerewe kwishuriza ahari ico ni kibazo ica kabiri kuva ryari umuntu asinya kontra ku rupapuro hagera guhembwa ntihaboneke na sinya transaction imwe abaye guhembwa ivyo ni biki pour commencer c'est du charabia kuko reka ndabwira igitumba birumvika reka ndabwira kontra igituma itegereza gusigwa ku gipapuro nuko giteka kwa officiel kugira bagende gusaba muri Bankobu ahembwa cash mu ntoki umuzana yasinye kontra yakazi ntibibaho atacanditse nta Bankobu yari final ivyo uri kuravuga ndavyumva birashoboka barashoboka baramuhaye amahera uganye bamuhaye mu ntoki umugani wawe ikajya kwifiriti muga arakini none okay sawa suppose ko batamuhevye basi sivyo umva suppose ko atahembwe user siko none wowe utahembwe ku kintu cabaye vendredi siko ntiwishuje dimanche irageze uciye womoka uragiye siko barakubuza umunsi wose umunsi ukurikiye barakubuze kuko hari na feri bashaka koronka mardi 19h musi wose biriwe barandika impunzi zishasha
none ingorane none ndabaza Sharon urabaza neza uratohotse Bujumbura ubaze ikigo citwa SNPB abahunze muri 1970 baragarutse baravuga ati iyi parcelle ni rwanje inzu ni rwanje barabomoye haci imyaka 40 ivyo naco bisigura naho hoca ikinjana naho hoca imyaka ijana ukaza ni canditse ukerekana ataha naho iwanje yarafite ibi ata preuve barakuyora kandi uramuha ivyo naco bivuze ko yitanga biramuraba n'agatwe kiwe n'uburenganzira bwiwe yuko yagize amakosa aho naho baca bamuhora ibindi mugabo agashahara nyamba katahawe nyamba karahawe akaremena yagakoma induru nta kundi tugira avance kuva mu Burundi bararonsa avance none avance n'umushahara wose ndakubwiye we ni avance urayivuga Sharon wewe ugiye gusinya ugasinya kontra nusha kwisinyire muri Haiti hageze kuguhemba nashaka urafise dore kuvuga ati je muze mu mpembe kuri konti y'Ubujumbura baraguhemba ivyo nta sanse bigira urumva mureke yibereho n'imodoka afise arayitaye nusubira ujya muhungu atwara hybrid ibujumbura sheri none hybrid mosherame uyize ndabigusubiriyemo hybrid ibujumbura zicika ivyondo nukuri ivyondo upashushu iguma ari imodoka ibyimbaza hybrid ni n'igitoro none igitaye kagikura nabure kuza ngarondere ubuzima hybrid azoyironka yo uri kuvugisha n'ikijuju ngaha yuza manuka mu bishanga batwara Imana yari yabonye yuko hari hageze yuko yuza ndagusabije mu bishanga tetwa none ndabaza nk'uyu muntu warumoke afise imiduga ibiri oya muhungu mu bantu vrema ta muntu yarazi yuko yobocitse ya muhungu je sinabona ko yoshika pe uragenda utohoza hariho n'abagwiza atonga Bujumbura bafise amafaranga atavugwa n'umwizina mugabo bacitse ico umuntu acikira ni wabakizi umuntu ni afise objectif hama bagiye si wa mbere si wa nyuma umurekere yirira isosiso bene data erega bashaka koko muri Colorate kararyoshe oya urumva yuko iyo biba bariko bararecording urumva ko byari kugenda nabi urumva Sharon hanyuma Sharon ntuso kuvuga yuko ariko aricira abantu amipro ntiyacitse oya kubicira navyo kwicira bihari ambassade itreta amipro yazanywe nande umviriza amipro yazanywe nande ntiyari muri entertainment ntiyari umuntu oya ntiyazanywe na public figure ntiyari mu public erega mu kwicirwa bihogwa ambassade yuza ntuzenya umviriza urabona bimwe byaba kwa Mona Ward uno musi Jesira Fopos yaraplikiye Melanine na ntuzenya DJ Feedback baba ku biserofi barakabona ku biserofi cyane we so none ubwo urumva yuko na Crystal na Kiwashi nabonye nagiye kubakubitira amarofu ndakubaza sinzi ko bitahura ubwo urumva okay sawa kampani zitatu bitandukanye gute banki nzima agira ngera ko banki batazosa gushika twebwe nga muri Amerika iyo uhamagaye umuntu oya na Amerika yanyu nayo ngwaze kukumbiriza inge gatonya yuza inge gatonya uri umuntu personnel uri umuntu ugatuma nk'ubuwe no gutuma ko yuza nguze kuramukanya hamukacushika uri nga muri Amerika ugacikira kuri ntuzenye wari kuri invitation yanje cemara 10 ans ata muntu se gutumako de la même façon ngize mariage genre ndakuze nka fiance siko fiancé vise ukacushika nga ugacika tutarasinya cye nugarirwa pendant 10 ans none imyaka 10 ngoraniri he n'imyaka 10 byumvise so nabo rero ni compagnie zabo zija mu bihano ivyo vyo muri Etats-Unis c'est pas la même chose ayo n'amategeko yiwanyu ngeni wanyu wewe Sharon wonagira mariage umugore wawe hagaca imyaka 8 umugabo none kubeki bari bangiye abarundi kuza baragenda kubeki bangiye amantuze kubeki bangiye abarundi bwa mbere kuza baraza ngo K1 visa ucika gute hari abantu bacika sheri genda heraba genda ubaze muri ambassade bakatreta amadosiye kiriya giyereka muri ambassade banayiga Sharon reka ndakubwira
we nyamba utazi mu Bubirigi ingene bimeze ngaha turafise amapati ashika kuri abiri nyamba hari intwaro runaka irungika abayo abantu bari mu Bubirigi barungitse barungitse nk'umuflamo muri ambasade y'Ababirigi mu Burundi naganda kubwira yuko visa zosohoka sinurushe hosohoka mama nje ndababwiye rero biravana n'igihe nejo bundi uri mu gusohoka wewe sawa tuzohurirayo none nk'uyu mudoro umuritse wa mama mukuye ariko Sharon jewe kuco novuga je ndumva ko ikibazo na ibibazo birebire bihari ivyo bintu n'amakuru atomoye n'amapreuve ahari ibyo bavugira ngaha ati yaramuhemvye niyamuhemvye ati atakaza ibintu mu Burundi peu importe naho kwitanga ibiri mu Burundi urabironka n'ivyiwe bimari gwawe benshi baritanze kandi amatungo yayo Burundi bayagumanye ngira uri umuntu nyene babandi ba politiki bakomeye rero ibijovugirwa ngaha ku mihanda ati yagumye ko batamuhemvye ayo n'amajambo rezondi yo ku mihanda ariko nawe wese nabwiye story ubunyene gucyaye yego mukecuru yaje we DJ Kanyange narakubwiye nanje rero haje wera amahera yiwe agaruke mu Burundi reka ndaguhereze rero umva Sharone ayo marizondi tuyakuyemwo muko muravuga nawe numuntu akuze ujyanye ari bavuga ati uyatereye hejuru mwose asamagwiwe oya prince na umviriza nukuri Joel ukaburi kuranyumva mwiza nukuri vraiment mbabarira Bertrand mugabo jewe vraiment iyo tutayikuba tutabagenzi je namwe nari kumushigikira byumva nari kumushigikira nkamubwiye ati genda urondera ubuzima nkuko nashigikiye umuntu yitwa Shigikira udashigikira ari karya inkoko ivyo n'amafiriti na mayonnaise sikurondera ubuzima apeti sheri turagusavye turabakotora kabiri n'umugabo ntuzogume wonze turagushaka gatanya wavyibushe kuko cyo tukudraga sivyo baje yasikurondera ubuzima Sharon sikurondera ubuzima arafise imigare nawe no kurondera ubuzima ayakanukondera ubuzima numuri mu mutima filosofi nawe nyene no kurondera ubuzima urashobora gusanga afise impamvu yotuma aguma asaba protection rero ivyo byo mu mutima sha kura umutima muri ivyo bintu shaka kwashira igisusushe shaka kwashira igisusu akura umutima na aho agiye kubera estoma igi partiyo nyere imutwayeyo mbiza estoma hamwe n'aga passport ka kabiri kararyoha badu nkakajya gufise nka nawe uravyumva afise igitama ngo ni imitima jewe nk'umuntu ataho yegamiye ndamutahura kandi nuko nyimba yo decision yafashe ndamushigikiye nejo nzogaruka ndamushorera hanyuma akiwacu ndabahojeje Crystal ndabahojeje I wish you good luck yuko bazobaha kwa meme intuzenya bazobaha apani ndishaka babara bazobaha visa next time mu bizokurikira muga uko numvise koko ivyo numvise vyo muga Bertrand yashitse intege vraiment nawe turakuhojeje vraiment nivyoroshe mugabo savara Bujumbura vraiment bose batashe Bujumbura hasigaye Joel wenyene Joel usanga yatakaye gabasha no Bubirigi nabwo si buto ni bunini avuye muri Suisse ageze mu Bufaransa uriko uravuga ngo Ububirigi bwaye ari mu Bufaransa gabasha ari muri tubona nyamba amaye vizameza 3 ni bamurikira atembere nawe abandi baratembereye rero nutwo yaciye natwareke kuja agwerega wosanga konze kataka yukwezi kumwe bamuhaye yameza 3 bamuhaye visa ya 10 jours shusho iyo ntiba ya 10 jours ya 10 jours none 10 jours zahetse ni murekerera zunguruka y'umuyaga gato yifotoza usanga yagiye gusohora clip na aracarindira ivyuma bivuye muri Suisse badge yafise ivyuma bivuye muri Suisse urashaka gusanga ni muri France oya nari mu Faransa cyangwa n'abafaransa Inkoka ariye n'umunsi ashobora gucimukora mureki nishaki mukorera ishanse zo ngahazira kora ambulance ziragenda si Bujumbura na miro yaramugoye kararokoka tamagara mesha afise reki inkoko ni mukore ibindi navyo bizoaregre buhoro Sharon abakene kujya yine nawe tuwenya na sha na makto abayibaza ngo nivyobera abandi jewe umva shushu ndoza kuramutsa shabaju
Yuko avuga nibiki? Nzoza kukuramutsa dukore indirimbo turi kumwe. Je nibikurwa nawe mvuga. ucunyika ikareka nitugukeneye Je no. guma muri ice ndagusabye guma muri yo nduru yanyu ya Iran Ushaka sinyike badge. Ushaka sinyike badge. guma hitwa tugowe guma hiyo Sharon guma hiyo Muzomwereka ahantu bagurira mbe ujyanwi. Muzomwereka ahantu bagurira agafana mugahongera yahamenya. uzohabona na Mipra ntihabari ashoboye umubonye Sharon Ati ko Miss Burundi yama kuri Cardinal. ndayigose reka ntumbaze ivyo nobimenya gute Ngo vuna yumuhe ayikorere mastering badge. Mbega ijya ndirimbo mwayise vuna mwese. Iyo ndirimbo yitwa Akavuyo guys, please mbege kwita vuna. Namwe nguma mwisanzu. Asone. Yanga yunguko rero murakoze cyane.